Yakuza Black TV dana mukije vya mtumbiramo vyose wese atakabungu Black TV akaburungu kiyamisa gato Facebook inco kimwe usanga atangoma zinimwe no musi rero sataza rimeze neza cyane ugutwenga gusa no mutwengo cyo tatwenga uryoherwe curi ko kwa cyose tubona umukomedie muzana mumenyereye cyane abitwe gashika musaga cha Bujumbura ari muri team IHURIRO TV akaba kwa ibintu vyiwe ku ruhande mu mamaka yacu gutwenza abantu canka aririmbe ba Maria abamarie nagize mariage kandi wa mugabo muje afite umusaraba yahamba munyagihugu arahamba Suni ni Bwana Shamba mugabo byana birebire salama boss. Salama. Zene. Meze bien. Masha uzampunguza ubwa vraiment. Jago office butoya. Iyi ni impano man, iyi ni impano sino kugabaniriza ko basokuru batubujije. Ni miti mukoresha abanyagato. Ya soko vuga gose. Basokuru. Yumvise basokuru batubujije. Basokuru bakubujije. Yego. Bakubwiye ntuzotanga. Nasi ndavuga navyo ibintu binefu sana. Ari umutire ugiye gushaka kumenya. Ya suko vuga umuti gusa nyene na ni sokre mona. Iragintu genda rivuga ari hose. Kari bari ko Black. Merci sana. Yego. Twagiye umusakunzi wawe. Okay voilà je ubwa mbere na mbere ndabaramukije mwese kuko mwese musanze munzi nitwa Bwana Shamba Bwana Pole Bwana Mirima aka ndamukije gati wa.com shatse bigucika uko nyene hongo. Yego ndabataje mwese cyane. Yeah. Utayije no undi mutaje yawe bagiyemo. Bagiye igitsina caki nenye tumenyere. No gutasha none naho notashi baby. Mwe nabona none ujya none kumutasha si cyaha monani. Ni nkuko wogi umuceni biharage mara nko kwa mu bya makomisi yose. Sindo ivana Pamela guragutaye. Yes we. Tani Capitolina. Ari yizi. Agakecuru kanje kandekere. Agakecuru kanje. Muda aje bwa mbere mbese no kubaza kwanza kwaza afa konda kwa zintu bitandukanye bisanzwe gukora turabize twese ngo nabivuze bavyumvise waragiye mu ihuriro mugabo sinze gukora ibintu vyiwawe gukina amakomedi atandukanye wakire mu filime atandukanye tubwiga tubuza bwawe muri rusangi ko tyakomeze ko tutaja mu byo kuririmba cyangwa mu kugira utamaze. Okay voilà je mu bisanzwe nko kwasa wavyumvise nitwa Bwana Shamba Bwana Pole Bwana Mirima ekenda mje gatombo.com wiravye nabigucike mu nami yongo amaje mu bisanzwe rero je novuga ati je natanguye ibintu bya comedy from 2012 ariko murabona yuko en fait mu mwese afite ikihe ciwe cyo gushikirwa urumva abagabo ntibaronke rimwe babasema na monani ariko bukiye bikendana ko biraza natanguye mu 2012 nkina muri team yitwa Lumière pour tous narakinye amareresi atandukanye ndakina na comedy ya mbere rero yabikiye gacika cyane abanyambura impuzu muri jardin ya mama mani ngarakunete bitari vye wanje ariko sikomeze abambona mwe sikomeze nvuze bamwe batatiye zabimusarishe hanyuma narakinye ndakina ireresi ntango gusara ndakina kandi ndi Yozefu bintu nyene na bana nyene Yozefu na Maria baje kwandikisha mu gisagara ndi Yozefu kabisa nitandiye nyene racubana nawe ya nari Yozefu Kiana wani nari Yozefu Kiana kabisa mu Burundi sana sinzi ko Arezime nivyo bike bindi sinzi turabana tuya. Bya Yesu bya Yesu man. Ibya Yesu nukuvuga ko handi nakindi gistati cha Jezi bashe ku rubwanwa ninjeriye abantu babandi macabyumva bakunda kunjira vyongeso kunjira abantu babandi monami barashikura ubwanwa barangwita makofi baranshikura niki namba ya kabindo monami cukabona nibamvye kunye monami nombwe bunyenda bisiye mwe sinzi ko abanda bishobora kora makofi nariye opinza Yesu yariye kabisa ego right izo yari background yawe inyinyo mu gato yitashe mu ihuriro amuja mu ihuriro wagiye mu ihuriro kuja mu ihuriro en fait kuja mu ihuriro urabona ko team zikagutandukanye bivana team nari munabona ko kameme mbana ko mengo impano yanje ntirikira kura siko ndabana nkuko ndabishaka jewe hariho amatima amwe tujamo gasanga ntibashaka ko avansa ntibashaka kuva huri canke iki ugasanga irifuza ko ikintu ariko nturonkimwa yo kubikoramo hama nanje nje naciye saba ko no kunjira mu ihuriro baranyemerera hama turatangura ibikorwa Ego tutangwa ibikorwa nkuko bana ho bigeze vraiment ndabishima cyane vraiment ndashimira iruhure kuko no muvye wanje no munsi fise andetse kandi numvuga ati nyene ambeshe je niko no bivuga uravuze ikintu uti abantu badufata nabwo asanga ntabaduwaye kazi yo kuvuga cyo gutera imbere gukora ibikorwa byazo mimi no vyimeze gute bagwiye kazi kuyo bwatira uri kurakora
Yeah, je vraiment ndabishimira cyane kuko narakoze vraiment ni keshi nakoze niki vraiment nakoze vraiment kuko nyambo no munsi Bwana Shamba Bwana Poli Bwana Mirime geze hanye vraiment ndabishimira Imana kuko ni kubera IHURIRO TV vraiment niyo mpamvu ushimira IHURIRO TV cyane sivyo niyo mpamvu ibikorwa byinshi nagenda akora cyane aya makomedi yose nagenda avuga amwe yose ari mu IHURIRO TV urumva niyo muvyeyi ifise cyane nuvuga ati no mwanya reka ranteze imbere ariko nitukubona cyane mu bya IHURIRO TV nka iziza Bisangaman urimwo n'ibindi byose uri kwa ntubagaragara cyane mu bisanzwe Ibisangaman ndehoga ndimwo gakeya gusa ndimwo muri episode zika kuri zibiri ariko sukuvuga yuko ngo bayinyoye ntari muri team mu Bisangaman ndazi mu IHURIRO TV murangene tungana ariko si twese turi ikinamwe murabona en fait igihe kinatire wacanditse ubu en fait ntuyipangira wacanditse afise ingene apanga ibintu ingene hari yanyu en fait jivye ntibicinege mugandazi yuko gusa ibintu byose biguma bikogwa kandi aje ngoma nkora ndazi ko naje ngoma ntegura byinshi umuntu akora kandi biri imbere n'ivyi cyane mu vyitege cyane bizozari ifaya yeah gweze gatari byo mwihurire tubandanye n'ivyubuza bwa misozo nashaka gusanzwe unakora byo mariage no kugira gute mbega byo bigira gute kumenga ufise no byinshi ukora cyane bakorohera yeah biranyorohera nkuko bisanzwe je urazi ko sanze n'umunyeshuri Monami niga muri kaminuza ariko ndiko nasoze no mwaka muri sagesse nari nkasuye Monami none wege muri sagesse ndiko ndasoze no mwaka hama jewe biranyorohera cyane kurumvuga ati ni ibintu bimbesheje kuvana kera vraiment kuvana kera na comedy ntangiramwo cyane nari sanze n'umutamvyi wa salsa ndumutamvyi wa drama ndumutamvyi w'intambo z'ikirundi ndumuvyinnyi urumva vraiment nkano hagira imanda cyane cyane ntimwitinye kabisa ko kabe katavuna cameraman newe ntajya kure nguyu tuba turi kumwe ibindi navyo vraiment muzogerwa bimere neza hari na benshi bazikunda ndamujanye ugatuma poye ko mukora myenda bivuga nivyo bamenyere mu keshi ntubone ubugana wa Monami sikuvuga gusa ngo niragi canke iki aha ubonye nabuhinduye kuko je ndiyubona ndi nkuru uvo Monami hari gihe niyubura ugasanga nawe mutama yaho sinimvi gusa ugasanga nabaye upinzande papa sava papa nani nambari ndimba apana nandimba nawe nyingena shikira muco gihe namaze kubera nkuko nye Monami novuga ati ni ibintu vraiment bimbeshijeho bingaburira kandi bikanyambika bikagira iki byose bivuga ati vraiment nivyo vraiment cyane hasigiye gusa ko nyene bimpa nyene ngereka aga system kuzana baby kuzana Pamela we nayo Pamela kuzana Capitolina yagakecuru kanje kari hose karanyumva great ugutama ibizikiro navyo meze gute no kwivuga amazina no kugira iki no izikirundi no kuva kwa intambo z'ikirundi ni ibintu biri mico nakaranga by'iwacu gutamba ikirundi hariho dance traditionnel ku bahungu na dance traditionnel ku bakobwa urumva haro n'ibintu byo gutwikurura byo kuzana umugeni urumva voilà ibintu nka bene ivyo nyene dushidishe muri comedy tugashimwe na salsa tugashiramwe na biriya na biriya igito vyose ukora wabishobora byose kumengo ni ibintu byinshi cyane kwiga ivyonye kwita wa mugore wawe kwita iki byose Monami cyambe nambe no kwitaho kwanza kazi sivyo ibindi navyo biza hanyuma kuko sindoje kora umugore Monami ntafise ico nja kumuhereza sinja kora umushiri Monami ntamushiraga gift man urabiza bashira kino gihe ko ba cyo byumva nawe utafise noti Monami no sana ya good so kuza Black TV mwamwe tuko na Bwana Shamba Bwana Poli Bwana Bwana ibintu byinshi birebire cyane nta batwaye akubesha good mukurangiza gatoyi indirimbo ya Spoks nshaka ko gatoyi ufise umusaraba mwamuhamvye ibijya bintu mwavyumvire gute gufata umusaraba kwandika kizajya umuntu gaca mu muhamba mukamuzura Monami je rero ugaruka ibintu nk'ivyonye by'imisaraba nibiki Monami kinumva nini n'agahinda Monami urazi impamvu hari abajeme benshi duhura hari abavye benshi duhura hari abandi basi duhura mani baguma barandembeje ngo nzumufatira umusaraba gutuko turamuroga kiya gihonyene nareza amosozi y'amata amosozi y'amaraso amosozi ya viva Monami aura uramvyira ibisatsi Monami kwanza uramvyira ibisatsi ndakwanza amaze ntuze kwanza uramvyira ibisatsi mu bisanzwe Monami ikendirimbo vraiment ni indirimbo ngira kamaro cyane kandi yigishe nkuko ubibona vraiment ariko abantu babitaye gutandukanye muri amafoto menshi yarashitse dufise imisaraba no kunyi tuko turarira amosozi ya viva amosozi y'amaraso amosozi y'iki urabona ko bamwe twarahaze no guturika nk'abatwebwe ngahanye ariko abantu bamwe batanga gutandukanye ariko ijya ndirimbo attention irigisha cyane mwari hehe nkiri muzima wari hehe kutangura no munsi kutangura n'akabaju kamani ni nyweri kutanguriye n'akadrosi ni nyweri ukene uzobizane ndi kumva hajyanye Bwana Shamba ngo nazanye kaka viva kana kagaki Monami turamani nyweri Monami ate na hivi nasikia tukimaliza kula nipatia okay sawa nukiro kwa bakoza kunyemya kuchuma ona huyu
ukoze kunyimira cyane gusa ikizo mfise naho nyene kuya aje mumva azuka veyo agira iki we nafata umusaraba ntabwo avyigeze yubatira mwebwe nk'abakimwa mwariko murakitira urya mwana reka mona nk'imintu nkabiye nivyo nyibigutiye bwoba no kuvuga yuko muri umwana ntubutabara akazi kiwawe ntumetrize stadire mu ibintu y'akazi kiwawe ucyumva nawe je nkaje ndumukinyi je uno munsi naho mbwira ati ngende ku rutego rw'amatara arakinoze ndikanguye ubu nyene sinovyemera ntafise protection monami urumva ikintu cyose novuga ati nk'umuririmbyi kabisa ariko akora indirimbo yiwawe uragerageje kuja muri muzi ico kintu kurakora kugira ikintu cyo giso kiri serie sivyo n'umuntu agiye kukibona ko kabisa ko ari kingira kamaro kandi cigisha gikora ku mutima nka jewe aho ubona nibamba monami nka kwitwara amakofi bakashikura ubwanwa bakashikura higena hari yanyose nayo hose baranshikuye sukuvuga yuko nyene ntaba barace nkanagira iki ariko gusa iyo ushaka gutanga message uregerageza ukigira ibyo wigira byose bakamomora bakagira iki Yesu we ikintu gatoka neza hamanu njye reka kiraba ashobora kuramworesha imeze neza cyane vraiment Spoks na uraja Spoks twakukunda monani bakuvuga ati ngo twara kurozi bakavuga ati ngo diya tariki nzagera ngo tugufatira umusaraba baba we mola tenda mema Gezo za kuvyumva ni indirimbo ya Spoks indirimbo novuga yuko yari indirimbo yavuga ubuzima bw'abantu usanga badafasha abandi ukavuga uti mwari hehe byameze gute iri muzima wari hehe ushinguye ivyibagusa nimburujo ngaho nye mona minanje nguma raba mona muzurangira juna curira basi na 5 tagucura Bwana Shamba katurangize gatoyi kiyano nako amasagi ageze nakakibobwira abakunzi bamwe yo abakunzi banje ndabashimiye cyane ubwa mbere ndabashimiye cyane kubona mushoboye kunkurikirana muri mwanya vraiment ndiko na big nkuko mubona vraiment uyu n'umuntu mbere nemera cyane hamba ndi Bwana Shamba Bwana Poli Bwana Mirima ndamujoga tuma poye ko mutinze birapfa monami okay novuga ati vraiment kaze mukomeze kudukurikirana IHURIRO TV turashoboye tumaduka ko mugwa mubibona ndetse mbe ndabatumiriye ro 5 zukunyene mona muri Rebecca dufise concert vraiment tuzobica bicike vraiment turabaye kaze mwese kaze turabakunda cyane tufanya ine thank you so much guys.